wese ari intese niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Turongeye kubaramutsa bene data bakunzi b'intangirakamaro. Umwami Imana abaha umugisha mwinshi cyane. Turi ku munsi wa gatatu tariki 24 ukwezi kw'indwi 2024 twifuza gukomeza ya ntahe ya Hakizimana Fabrice atubwire ashishikare kutubwira uko Yesu yamurongoye mu bwana bwiwe mu buto bwiwe ukuntu yamwiyeretse mu buryo butangaje. Nibyo agomba tubwire. Ni ntahe iryoshe cyane, ni ntahe igaragaramo urukundo rw'Imana n'ingene Yesu abanyabyaha tabarehebera mu byaha byabo. Nuko mwese turabatumiye kandi muzisangize n'abandi kugira ngo baboneke ari benshi binjira mu bwami bw'Imana kugira ngo bakire uburake bw'Imana buzoza. Nuko mwese turabasabiye umugisha kandi turabifurije kuroranirwa muze kugira amahoro y'Imana no muri kino kiganiro. Imana ibahezagire. Hanyuma rero iryo joro nyene nkisenze iryo sengesho hateye haza ibyaha byose nakoze, hateye haza ibyaha byose nakoze. Ndakanguka ati kandi maze ukwezi ntaja mu miga y'abana mu gitondo kwa Mungu, ntaja muri Sunday school. Narahevye Sunday, ico cari caca mbere. Nibuka ko ngambararira abavyeyi, ndibuka ko ntumva, ndibuka ko ntumvira, ndibuka ko njiba imboga mu nkono wumva ibyaha by'abana murabizi, ndibuka ko nkitukana, nkibesha, umva ibyaha by'abana murabizi. Iryo joro nyene nagize liste y'ibyaha byose nakoze bibaho ku isi. Rero nagira ubuntu mu bantu bivye umubatizo sindimwo, ko harimo abantu biba umubatizo vraiment babatizwanye ibyaha itakataka. Jewe rero iryo joro ku myaka 12 naraye ntondetse ibyaha byose nakoze, kuko mu bana novuga mu bana twarirega, kuko baravuga naratukanye, narabeshe, naragambare, twaza twarabihonze ivyo twatura. Baratukanye narasinze, umuntu akagucisha ku kuguru kiri kwaturuka atera umugikinuma canke umukubita ikofi. Turabona ingene uncisha ku kuguru weje kwatura ko usinda. Iryo joro numvise ikigumba cyo kwihana ibyaha no kubireka kugira ngo wa muri Imana ufute nanje mbe mu gitigire c'abazorira mwiza. Ndabipfurije abantu mwese muri ko murankurikira n'abazokumva intahe, ndabipfurije kuba mubera abajisiyoni. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Munyenazareti, inkomezi z'ivyaha ziri muri wewe zikwiye gupfa. Ego kweli zikwiye gupfa, ukaronka inkomezi zo kwatura ivyaha neza, ukabicarimo gishasha. One toto amen. Kabicarimo gishasha imbere y'Imana ukazubona ubwami. Ndaja kubishikira. Hanyuma rero nja ndazinduka mu gitondo kuko umva bwashari wa Mungu. Nja ndiruka njana turavyaha vyose ndavya ntacana kimwe nasigaje. Kuva uwo munsi niwo munsi nagize imigati guhera ubu igikorwa cyose bazontuma muhira nzogenda, naho bazompaza jewe nzobikora. Jewe guhera uyu munsi sindosubira kugambarira umuvyeyi, guhera uyu munsi sindosubira gutukana. Haleluya. Guhera uyu munsi ngomba mumukizwa ndabe ko bya bintu Imana yobiheba.
kandi navuga nti ntabibonye mu nzozi ntako ndi kuntu nzobimenya nigeza kurota nja mwijuru ikizo yakubana ibihevi nzorota nja mwijuru ngo narose nja mu muriro n'ubu rero sindarota nja mwijuru sinzi rero ngirango Yesu azondabira kweli rero nati ivya byose bicangira iyo migabo guhera ico gihe hari 2012 nico gihe natanga urugendo rwo gukizwa kandi cyane narava ku ishure nkakora udukorwa nimba rukuja kuzirika impene nk'ababaye mu misozi murabizi nkazika impene nkaca mvoma amazi nkaca niyugarana mu cumba nkazorira bwira Imana nturaba vyabi wa muriro nturawuheba Mana vyabindi Imana nturabiheba vyabindi gute ntamandira cane hanyuma rero nkazorira uri gihe natora ubwenge nkasanga ni 12 z'umugoroba twasose sahine nkasanga ni 12 z'umugoroba nkazorira ariko marira nubwo Yesu atanyishura yarayumva Yesu ashimwe hanyuma rero haciye nk'amezi 2 nari fisa kabiri y'akagasezerano nico gihe igitabo ca mbere jewe natangiye kumara gusoma cari igitabo c'ivyahishuriwe Yohana ubusezerano bwa kera bwari ivyahishuriwe Yohana bukaca bwongera bukabamwo na Zaburi rero igitabo ca mbere natanguye gusoma nkakimara ni igitabo c'ivyahishuriwe Yohana rero murabona ko igitabo c'ivyahishuriwe Yohana nabije bitabo vya Danieli ni bitabo bigoye jewe rero muri Bibiliya nsomye inzige zizojya abantu natahura ko ari inzige rero numvise ko ari igikoko gifise amahembe ndwi gifise imitwe 10 amahembe ndwi n'imitwe 10 jewe namenya ko ari ico gikoko nyene kizoza nkiyumvira nkabana yuko ayo aramagorwa abanyavyaha bazobona nkinde ugo rukoko ruzoserukirako ewe banyavyaha nanje nkibuka ko ndoja mu muriro nkaturika nkare narashobora guheza gusoma Bibiliya ndiko ndasevagura kubw'umubabaro nkasoma tukwezi kuzocura umwiza izuba rizocura umwiza ukwezi gucura amaraso kuse n'amaraso inzuzi zise n'amaraso jewe namenya ko bisigura ivyo nyene je ntumbaze ko uko nangana vyarumvikana namenya ati inzuzi aho zizobera amaraso none abanyavyaha bazoba babayeho gute nanje nkumva wa mubabaro ukuntu nzoja mu muriro nkumva birandenze cane nafashe igihe cyo kwezwa guhera ubwo niga muri Sunday kuko sinaciye mbatizwa oya guhera aho mu wa gatandatu mu windwi jewe naho namene ku mutwe navuga ati ndapfuye nje muri wa muriro nacambwira abavyeyi bakagenda kundabira umukozi w'Imana akaza nkatura naho nabangwaye malaria carazira konja kwivuza ntatuye Yesu ashimwe namaza kubabwira ati mande mugende muzane mwarimu amanza singene ngo bantera urushinge nje mfango nje muri wa muriro bobo ntavye nari nababariye muga mu mutima naguma mvuga ati nopfa nocanja muri wa muriro norara mvuye nocanja muri wa muriro ivyo bintu rero biranzigamira ubugingo ndasenga Imana ngo izibinzigamire bize binkomeremwo kugeza ntashi wacu mwijuru mba muri ubwo buzima haciye rero amezi makeya niho nasubira kurota inzozi ndabona wa mugabo aragarutse ivyo yankoreye ntavyo nobabarira ngaha ariko iryo joro nyene niwo munsi nikanguye numva umunezero w'agakiza haleluya nikanguye numva umunezero w'agakiza nikangura ndumva mwijuru ndemewe nikangura numva izina ryanje ryanditswe mu gitabo c'ubugingo ndumva umunezero w'agakiza mwinshi ndababarire abanyavyaha nabo ubona batwenga baritwengesha barajinyura ntibatwenga nukwitwengesha nta mahoro bafise
kuko sindavyo none umusambanyi wogira amahoro ute kandi bucusha wewe uri umwicanyi uri umunyarusaku kandi ubizi kubifise wogira amahoro ute? Eka kweri ibyaha twarabibaye mwumva ko twabibamo tubizi, nta mahoro umunyavyaha, niko Uwiteka avuze. Hanyuma rero bigenze uko ivyo bihenda bibamwo kandi neza numva nkirirwe, nico gihe rero haciye habamwe ibintu by'ibihuha by'intambara. Harabamwe ibihuha by'intambara cane muri 2013 muravyibuka, 2014 haba ibihuha by'intambara ngo mu Burundi hagomba haba intambara, ko abantu benshi bazopfa, ngo kandi ngo uzokira, ngo ntuzohungira ngo mu maraso ya Yesu. Basha ivyo vyo vyarangumuye, numva nipfuje kugororoka, yuga ati naho abavyeyi banje bopfa, umwe wenza ndabizi ko azoja mwijuru wewe sha ahiriwe. Nzogombe sigare dumwe ngomba ngororoke, nambara umwe azosigara mu Burundi nzobemwo, azoba ari jewe. Ho rero narakijijwe, narasenga cane. Ako gasezerano rero, ubusezerano bwa kera nk'ababusomye burabuze, hariho udupapuro tubiri umenga ni tubiri batari dutatu dutangurira Bibiliya. Usanga harimo rero titre ngo iyo ubabaye n'amaverse, ngo iyo ufise ubwoba bw'urupfu n'amaverse, ngo iyo abantu baguye uhemukiwe n'abantu n'amaverse bihura. Utwo tuntu naradusomba, utwo tuntu ngo iyo ufise ubwoba bw'urupfu, utwo tuntu ngo iyo ubabaye, utwo tuntu ngo iyo uhemukiwe n'abantu, utwo tuntu naradusoma cane. Yesu ashimwe. Ivyo rero biranzigama kugeza ngere mu windwi. Ngeze mu mwaka w'indwi rero niho rero abantu benshi bageze mu windwi kubera primaire twambara uniforme kaki, amabutura, urumva benshi bavyita ngo na couverture y'amakaye, ivyo bita ibifuniko. Urumva rero ugiye muri Ecofo wamenga ubaye igitangaza. Ico gihe umenga ubaye igitangaza gikomeye, umenga abantu bose bacambara amabutura bose n'abana. Hanyuma rero maze kugera ico gihe rero ngeze mu windwi, kandi mu windwi niho n'ubwadoresa kenshi bwaba butanguye. Hanyuma rero maze kugera mu windwi, nari nkifise ya migabo yo gukizwa no kugororoka. Nari nararahiye ndisiba ko atako penaje nzojamwo, kuko noyijamwo Yesu yonturira canke nkaba uwanyuma mw'ishure. Hanyuma rero ngeze mu windwi, aha rero harakomeye. Twasomye ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye Abaroma igice 8:13 kivuga ngo ariko nimwica ngo nimwitondeze kamere kanyu ntimuzobura gufa, ngo ariko nimwica ivy'umubiri muvyicisha mwemu muzobaho. Dufise igitigiri kinini mw'ishengero cane c'abantu bagomba kurwanya ivyaha mu mubiri, nivyo, ariko ntavyo uzoshobora. Uzogomba ubaze uwabishoboye, nibaza ko atawuzoronka. Bene data nkunda, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze. Ibi bintu numva nkaze cane mu mutima. Dutunze abantu benshi cane bononekaye, dutunze urwaruka rw'abigeme benshi bononekaye. Shetani yarabonone, kandi kugeza n'ubu afise umurindi ukomeye wo konona abantu bishobotse bose. Ntiyagira umuntu abaho atononekaye, ntihagira umukobwa abaho atononekaye, ntihagira umuhungu abaho atononekaye. Muzobibona muri sosiyete, babazwa nuko usanga n'abakizwa barimwo. Ukaza ngo mbega ubu ngo umwigeme yizigamye ngo wowe ukimukurahe, ugasanga n'abigeme b'abakizwa bariko barabivuga ngo umukobwa ngo yizigamye ngo wowe mukurahe, ngo atarasambana ngo wowe mukurahe, ngo reka. Birambabaza cane. Nagomba ndakubwire ko
asanga ukiri kurasambana, wewe ukuremo akarenge, nta bintu bikomeye Imana izogukoresha, nta bintu bihambaye Imana izogukoresha. Kandi wewe ntubona ukazohirahira ugasambana, uzorinda upfa ugifise igikomere cavyo. Nk'ubu nkivuze uko abantu bose basambanye basha biyumva ko nk'ubu ndiko ndavuga uwasambanye asha yiyumva, ujya munsi bikora rimwe nyene rirya rimwe, uzorinda upfa utavyibagiye, naho waravyihanye mbere ukanabatizwa no muri Mpwemu Yera, uzorinda upfa ufise inkovu y'icaha wakoze. Emwe ngivyo rero ivyo uzorinda upfa uje mw'ivu urongogwe, uvyara ugira abakwe bakazana, ucibuka ifoto na video mu mutwe y'icaha wakoze c'ubusambanyi. Mu vyaha vya mbere Imana bikomeye bibi bifite ingaruka mbi cane ni icaha c'ubusambanyi. Nico rero nja guhagarara ko ngomba mpagarare ko mpavure nje nayiza. Jewe rero kandi nk'ugwaruka barabizi, n'abakuze abakora mu mankadrema barabizi, porte d'entrée y'ubusambanyi kugwaruka ni copinage. Ni copinage. Copinage rero iratandukanye na fiançailles y'abantu bagomba kubaka, kuko abantu bagomba kubaka ntibabinyegeza, baranabibwira mwarimu, bakanabibwira abapastori, bakanabibwira abarongozi, bakabibwira abavyeyi, ni ibintu biba bizwi. Ariko uzarabe ivyo vy'amakopinage ni ubuntu bwo kunyegera, bw'ubuntu bw'ubufrode, nta juzojamwo. Ndakubwije ukuri kw'Imana ntajya naho uzorongogwa imbere y'Imana uzokwama wandikirwa ico caha c'uko wakoze copinage. Hanyuma rero ngeze mu windwi nari mfise ikibazo, nari mfise abagenzi bose atakigenda. Nta mugenzi n'umwe nari mfise, bose barabandusha, bamwe bari bafise babiri abandi batatu kuduga. Rero jewe nije urumva yari hatari. Hanyuma rero ngeze mu windwi batangura kumpanura, none wewe kutatwereka gwawe muga nanje nkumva ndatinye wa muriro, none kutatwereka gwawe. Mu nyuma bamaze igihe babimbarira, ntangura kuremerwa nubwo nari mfise imigabo yo kutazobikora. Nije vy'ibiro ndababwiye ntibishoboka. Nk'ubu ndiko ndavuga, nk'ubu hari umuntu aca asubiza ubwenge inyuma, yibuka ko ayirimwo kandi atarafise imigabo yo kuyikora. Nk'ubu hari umuntu yasambanye aca avyibuka, yasambanye atarafise imigabo yo gusambana, yagombye kubigwanya mu mubiri. S'il vous plaît, umubiri ufise puissance ikomeye. Utarose iki kintu bita Mpwemu Yera, ntibishoboka ko ushobora kuwugonda ngo uwuneshe. Ntibishoboka. Ngo nimwica ivy'umubiri ukora muvyicisha Mpwemu Yera. Haleluya. Nimba hari ikintu nkunda gushimikirako cane ahantu hose nja mu gwaruka, ni Mpwemu Yera. Romaido ni moteri nakicanyi. Paulo musanzwe mu yandi majambo yakisa kicanyi kaba mu muntu kajejwe kwica ivy'umubiri ukora. Nta kindi kintu kajejwe Romemo nukwica takandosika rairo, nukwica ivy'umubiri ukora gusa, nta kindi kajejwe. Ngo nimwica ivy'umubiri ukora muvyicisha Mpwemu Yera. Ego kweli nari mfise imigabo yo kudakora copinage, ariko kubw'inkomezi nke kuko ntaringira Mpwemu byarashoboye, nabaye convaincu. Sinovuga iyo vyaciye nanje ndamuronka vyoroshe cane. Ndamurose ni nawe yantanguye kunyandikira ikete. Ico gihe nta ma message yariho, nta matelefone, twakoresha amakete. Niwe nawe yantanguye aranyandikira ikete rya mbere, ndamusubiza aranyandikira irindi.
je rero nagize copinage iminsi 9 ku munsi ugira 10 nari ndayihanye nabwiye ngo n'ubu baye amahoro sifa kwa Mungu. Rero mwikete rigira kabiri ubwa mbere nkija muri copinage nani mfise imigabo yuko ntazosambana, ntazokora caresse, ntazovuga amajambo ateye isoni, tutazoyaga ijoro. Jewe ndagira imigabo yo kugira copinage kijijwe yuzuye mpwemu yera, naje watawumvise ko nzokora copinage kijijwe neza yuzuye mpwemu yera. Najewe nyene n'uwo mpwemu atawumvise, n'uwo muntu nyene twishwa ko dukundanye nawe nyene atamufise, ngo copinage ngo barikizwa. Wewe wumva ivyo vyoshoboka? Mani dufashe. Hari abantu benshi bihenda kandi ivyo bibazo bama babitubajije mu gwaruka ngo none ngo ntibishoboka ngo ko umuntu ngo ashobora ngo kugira ngo copinage ngo ntakora ibyaha, ntibishoboka. Reka kweli uteza kubesha, yemwe uteza kugira ni porte d'entrée y'ubyifuzo y'ubusambanyi bwakavuye. Hajya nkunda kubwira bigeme kwijambo wita ego, mwabakobwa mwe, hajya urinze uvuga ego umwe akakubwira ko agukunda ugahirahira ukihenda ukavuga ngo ego ni indome zitatu. Ubwo nyene wugure portaye urayirangaje, ahubwo urarangaje portaye y'ibyaha byose by'umubiri bibaho. Nkujya munsi uvuga yego nk'abahe bantegeza bakirimwo, ujya munsi uvuga yego nyene urabizi yuko amasaha wavyimviye uryamye, uradushitse muhira amasaha wavyimviye gusa sene ni porte d'entrée. Nimba ari personage nindi z'abantu bagwa mu byaha by'ubusambanyi, abantu benshi cyane bica muri ibi bintu by'inkundo bya copinage. Nababwiye ko ngomba ni ntayo gwaruka muzanze ni copinage. Jewe nayigiyemo rero mvuga ati ngomba ngire copinage kijijwe, copinage yuzuye mpwemu yera, yuzuye umwuka, maraso ya Yesu. Rero mwikete rigira kabiri yanyandikiye, kuko hari hasigaye iminsi 5 kugira ngo bonane ishike. Aho nari mu windu kugira ngo bonane ishike. Rero mu minsi ya bonane abantu bitwa ngo barakundanye barajyana amafoto bakagira iminsi mikuru bagasohokana. Rero acanyandikira nawone abisaba, niwe urumva yabinsabye ko twona twebwe twosohokana, tugasohokana tukajya udufoto tukinezereza kameme nk'abakunde kugira urukundo nyene rukomere. Hanyuma rero hepfo acanabigizamwo ati rero wewe ubwa mbere uko nipfuza ko vyogenda, nipfuza ko twojya udufoto bikagenda neza. Ati kandi wewe ndabona wewe urantinya, wewe umenga uragwaye intinyi, kubera nari ngitinya wa muriroga. Muri iyo minsi 9 kweli nari ngitinya wa muriro. Ni kuvuga shima Imana iyo minsi 9 vraiment nari ngikomeye, ntaco nagirizwa kuri we pe, ndashima Imana. Hanyuma rero ati wewe nabonye uragwaye intinyi, kandi nivyo kweli nari ndayifise, kandi hajya umugabo nuwo tinyaye, umugabo nuwo ibintu vyica ntavyo kuvuga ngo umugabo arinda kaje, ubonye icaha temaguza. Kweli ati rero wewe narabonye umenga uragwaye intinyi, wewe ntushaka kunkorako, wewe turamukanije ntushaka kungumbira ngo unyegeraho n'imikete n'umukobwa. None wewe gute ntugomba ko tuyaga mwijoro, wewe yusha ugenda, kandi nawe wewe ndabona uzohavumara amazi mu kugifoto, yewe uzohavumara amazi nyene uzohavubura ingene ufata. Atumviriza rero aho hari mikete, atumviriza rero basi tuzoja ahantu hihereye badufotorereyo. Ataba ahantu hihereye ndabona kumenga uratinya, nimba uzonterura, nimba uzomfata ku mabere, nimba uzonsoma, nimba uzogira gute,
birakureba jewe nta kibazo. Ati kandi mwumvirize, asanga udafise amahera y'amafoto nzoyariha. Murumva shetani ingene ari mubi, nzoyariha ku buryo simpavure ndanavyitwaza ngo nta mahera, nzoyariha. Sawa, iryo kete ndarisomye. Mw'abantu b'Imana, ahantu muhumviriza, iryo kete ndarisomye. Nukuvuga ngo vya bintu vyose vyo gutinya Gehinomu vyo kuva mu wa 5, ubwo nyene numvise bimpezemwo. Ico bita, sindivuze nkoresheje verbe gukamvura, numvise nk'ikiri kinhamvuye, kimbiduye, ikintu cose citwa c'Imana muri jewe numva kiramvuyemwo. Ibintu vyo gutinya Imana, ibintu vyo gutinya wa muriro, ibintu vyo gutinya Gehinomu, ibintu vyo gutinya gukora karese, ibintu vyo gutinya gusomana, kuva mvuka sinari nasomane, kandi sinasomanye, Imana ishimwe. Kuva ico gihe sinari nasomane. Urumva, ni kuvuga ngo ubwo nyene numvise ico bita inkomezi z'ivyaha zinyuzuye. Numvise inkomezi z'ivyaha zinyuzuye. Numva santima zo gusambana, numva santima zo gusomana, numva santima, hari igihe ndavyita n'umuhamagaro, ati umuhamagaro wa shetani, na shetani afise umuhamagaro. Numva umenga ndafise umuhamagaro wo gukora kahese. Numva umengo, numva santima zo guterura umwigeme, numva santima zo gusambana, numva santima, numva ingufu zisunika kuvuga amajambo y'ibishego ndayituko, amajambo ahumanye. Numva birangi mu bisanzwe, numva mbaye umunyabyaha, ndumva mbaye ngiye muri mudu yo gukora ibyaha. Bya bintu byose, ya migabo yo gukora copinage kijijwe, yo gukora copinage uzuye mwira, byose byatumutse ku minsi 9. Ndafise ubwoba bw'abantu bamaze copinage, bayimaze mu amezi 2, amezi 3, umwaka 2. Abo bantu barononekaye. Maraso ya Yesu. Ku minsi 9. Mwumvirize ingene shetani yazampushije. Ya migabo yose, kuko je nagisho genda muri copinage, narabihamya neza, n'uwo minaye noyishinze. Narumva ko hari ubushobozi bwo kuba muri copinage ukijijwe, igakizwa ukayibamwo neza. Ku minsi 9 byari bimvuyemo. Hari ku munsi wa 6 nyene, ndashima Imana yakunda kungendera samedi. Rero iryo joro nahaswe kurara ndiyumvira, numva ngiye muri mudu, nangora kuvuga ati ahubwo bona nirantebeye vraiment, nzomuterura, nzomusoma, nzomuterura, urazi n'ingene ntari namukorera karese na rimwe, numva nyine ndi muri iyo mudu, numva ndi muri eta. Kandi nk'ubu ntibona, nk'ubu ndiko ndavuga ibi, umuntu wese ari muri copinage ariyumva uko ameze. Wa mukobwa we uri kuranyumviriza, wewe ntuzukumeza none, ntavyuzi wewe ukumerewe, ntubizi kutakijaba, ntubizi kutagisinzira, wewe ntubizi ko watura imishi yose, watura ivyifuzo vy'ubusambanyi bishiramwo. Nirya rembo wuguruye, rirya rembo wuguruye wewe, ijya yego bavuze wewe izogukwegera. Maraso ya Yesu izogukwegera wewe, izogukwegera. Ndakwinginze kubw'imbazi z'Imana, musezere vyihuse. Wa mukobwa sezero rya muhungu vyihuse, asanga ugomba ubugingo,
sezera urya muhungu vyihuse. Asanga ugomba ubugingo wa muhungu we, sezera urya mukobwa vyihuse. Haleluya. Uwo munsi nyene rero ntangura kumva umenga bonane irantebeye, ntangura kumva umenga irantebeye kabisa. Mfate basha iminsi yose imbabasha hakagera kweri nkamanza nkaruterura, nawe gwara nansumba rero gwari runini. Hanyuma iryo joro nafashe umwanya wo kuvyimbira ko mw'ijoro numvise ivyifuzo vy'ubusambanyi iyo vyakavuye vyose bintashemwo, numva bintashemwo amaraso ya Yesu. Ico nshima Imana, nca ndapanga rero bwaca ari wa Mungu nyene ati ejo kwa Mungu hari kanisa, jewe rero kanisa ndarisenga hajya amiga ya kabiri rageze, ubazi ko bavuga ati abatarabazi mu ishengo rya Pentecote nibatahe. Jesi nabanze ivyo basigaye mu ncavuga ati ejo rero muko basigaye muri vya bintu vyabo bimwe baba bavuga ati abatarabazi ngo batahe, niho ndo na jendosha nta niruka nje kwandika ikete kugira ngo rishere yari mushikiye. Iryo kete ryari ryo kwishura ego mwayumvise, ryari ryo kwishura ego ko ndavyemeye kuko narumvise numva ndavyishimiye ivy'amajuru ivyo vy'imiriro ivyo vyo gukizwa no kude ivyo vyose vyaza vyampepusemo vyamvuyemo. Numva je nishakira gusambana, numva nishakira nyene gukora karese, numva nishakira kwivugira amajambo ahumanye, numva nishakira gusomana, numva aryo nshaka. Nkihejeje gusoma iryo kete uwo munsi nyene wa gatandatu, Imana idufashe cane. Dufise abantu buzi ivyifuzo vy'ubusambanyi kugeza yaho bisambanya babuze basambana. Abantu benshi barononekaye, ugwaruka rwinshi rwarononekaye, kandi kutambwe kononekara ukiri muto n'urugo rwawe nta kizovamo kandi Imana ntizokoresha. Paulo yavuze ngo bene data nkunda ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu. Namye niyumvira ni kuki Paulo atavuze ngo mutange imitima, yavuze ngo manze mutange iyo mibiri. Haleluya. Tutunze abantu rero babafe ntaji bo nita bafunga kiwani bo mugakiza. Uzumva ngo Imana iraba umutima, mugo umutima uba mu muntu, ata mubiri nta mutima. Mwavyumvise? Kandi ata mutima nta mubiri. Ni ibintu vyose bitegezwa kwezwa bikaba ibikoresho vy'Imana. Paulo yavuze ngo manzo uherewe gukora ivyo bintu biboneka imbere y'abantu. Kuki we wambara ipasura ukambara iminu ukagenda uhenye ukavuga ngo Imana iraba mu mutima? Wewe woja muri boutique ukabona handitse ko cafetaria ukaja kubaza ipine ry'imodokari, ukaza kubaza amafera beto handitse cafetaria amata meza, kirazira. None wowe ugende wambaye izitagukuye ugende uhenye mu nzira uduhende ngo hari kirimwo, nta kirimwo, reka kuduhenda. Mw'izina rya Yesu tanga imibiri ibi bimaze. Haleluya. Numva afise agashavu n'akazigo ko gutanga umubiri ngo Yesu awuganze kibi kimazi kizima cejero. Yesu ashimwe cane. Kibi kimazi kizima. Umumarayika Gaburiyeli yaragendeye Mariya amubwiye ati wa mumarayika witonde, jewe kuva nakabaho sinzi shitwa umugabo. Nanye nimvira ati yaba yari yasambaye mu ndwi yari iheze yari kujugumira, yari kumutora yatemvye. Akavuga ati jewe kuva nakabaho sinzi shitwa umugabo, iyo ndizova. None nka wewe wumva hamwe gashahu imvire wa mukobwa hamwe nk'umumarayika yo kugendera sha tuvuga no kuri akakugendera tumviriza ugira utwara inda wewe aho kwere wovuga ati mviriza jewe kuva sha yimvire nawe. Nani dufashe. Hanyuma rero iryo joro nyene rero mpanze ko buca nandika ikete ririmo ego
yo kuvyemera ku munsi ugira 9, umva naye kuryandika ku munsi ugira 10. Haleluya. Iryo joro nyene niwo munsi wa mugabo yacagaruka. Mwe nabona cagiye agarutse, yaje mu buryo atahora azamwo. Aho nari mu windwi kandi sinabwo nabatizwe. Yaje ashavuye cane, yaje ateye ubwoba bwinshi. Mbona afise inkota yera drere ipima hafi metero 2 ndende, ikarije imbere n'inyuma, yera ikibibatsi. Mbona iyo nkota aje rero, aje nk'uje kuyinjumita. Mbona muri izo nzozi nguye nubamye kubwo kumutinya. Hanyuma nja mbona rero ndiko ndatetemera mfise ubwoba bwinshi, ngize ngo nkure akajisho gato ngo ndabe nkabona inkota impande y'inzosi, agomba azibure nyene bihere biheze. Kasha subira nkubama, nza ndumva arambariye ngo ngomba ndagukerere nguca izosi, ngomba nguca izosi wewe. Njubamye nyene n'ubwoba bwinshi nyene ndegedwa, nkabona nyene ndiko ndavuga iki. Numva mbajije ngo ninde yakubariye ngo wirohe, yakoresheje iryo rivuga, wirohe mu munuko wa kopinage. Ninde yakubariye ngo wirohe mu munuko wa kopinage? Hari ukuntu none naravuse bigoranye n'iyindi ntahe. Uzi catumye nkuzigama, uzi catumye nkukura muri mama wawe bigenze kuriya, uzi catumye nkurinda ntufire mu nda n'ibintu abarozi bari baragize nkakuzigama. Ibi nivyo unyishuye. Acambwira ijambo rikomeye riteye ubwoba, ambarira ngo wewe, aho uko no kubona uri umunyabyaha mw'isi, no kubona uri kiziga, uri mu isandugu, uri mu kaburi baguhamye ariko n'umusaraba. Aho uko ndakubona wewe uri umunyabyaha, no kubona uri kiziga baguhamye, nico numva conduhura umutima. Nagiri ubuntu bwinshi, nkundwa n'umwana w'Imana, Yesu Kristo umwami wanje, umuzigami w'ubugingo bwanje. Yangiriye mu gishingo, abambwa ku musaraba, nanje ngirirwa imbabazi
cyane kuko yavuganye nanjye agaragariza urukundo nkunda n'igiciro kinini ku bantu umukunzi w'umwami w'abami uwo ni wamora hafi mu bihe byiza no mu bihe bigoye kandi igihe kizoshika nje kubana nawe n'ubukintambara azonyakira n'urukundo rwinshi anyibagiza ibyambabaje mbega umwami mwiza nk'uwo ni igiki cyo kuzana nje ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro kaze Imana ibahezagire niyo mbesa ndayakunda